urumva rero abakobwa bamwe abakobwa b'ivyigenze bibiteka mutwe agenda karaba ati Joriji canke naka urabona aravize imodoka uwo n'umusore sivyo kandi twumvise umenga aherutse no kugura inzu aravize inzu n'amafaranga kuri konte arayafise aha muhantegerere neza uravyumva kandi ava no muri famiye itunze arafise ibintu kame mubona yuko yotorana iwabo wa mukobwa agaca agenda karaba ati mbega numutwara gute nubwo ntamukunda kuko je ngomba kwinjira muri buya butunzi afise uravyumva kubera yateguye ko niyamara gushikayo akamara indwi imwe canke amezi abiri yagiye no kurongorwa yamaze gutegura divorce ingene zoba urumva yavuye muhiri wabo abizi ko atamugabo agiye kwahukana aho rero abagomba iki abagomba ryateko rivuga yuko iyo umuntu mwabiranye biciye mu mategeko mukavana ubutunzi murabugabura agaca agenda agatekinikare wamavugishwa y'ibinyoma akavuga ati ko nakasengeri wawe kandi akwemera ayawe ngaya hanyuma bijya bintu urabona afise imodoka zibiri nzotwara imwe n'ijya nzu nije nzoyisigana kuko kenshi hatsinda abagore uravyumva hanyuma n'amafaranga ari kuri konte burya afise miliyoni zingana kunuku naziperereje wewe ni byakunda akantu kawe karahari avance ngiye uravyumva umuntu akahuma akabibuntu wimbwa akaje imbere ishengera akabesha agahamagara umuntu ngo Imana irantumye kuri isi tujambo twiza mbwira niwe nshaka mugabo gasanga utwo tujambo zo kutubwira inkumi nka 10 na zingahe ni twatundi nyene ni poeme yaborotsa avugira imbere y'umukobwa wese bahuye nawe kubera mu bisanzwe ko umugore aremye ibarabara ginjira umutima wiwe rica mu matwi niho umushikira neza umugore wari we wese agomba buri umukecuru yaguye injebejebe uravyumva ugenda umubwire ko ari mome uti ubwiza bwawe ubu ni hatari ko ndakubona urumva arabibona no mu kirori ko atari byo umugabo ko kajambo karamuryohera kumva umubwiye neza kanagukunda cyane niko abagore bameze uravyumva rero hari isi yaramaze guforoma no gutraininga abagabo mwe nabo bariho ashobora kugenda ari umuntu w'umunuranuzi w'igitsina ahantu uwo muntu raba afise izo nguvu canke uko kuntu ashobora kuba afise ujambo dutwara mu kayombekera abagore batari bake bakunda kumva utujambo tubahimbara hariho wanashaka n'abariko barapfa izindi mvo mutavuga nimvo z'inguvu zo mu gitanda sivyo ugasanga umuntu yarongoye mugabo kubera ama stress afise kuko umugabo agira amastress menshi aviza amastress yuko yabuze irasiyo kumbure ku kazi ntahuza n'umukoresha kumbure ugasanga ntabona ingene umwana aziga ntabona ingene azoriha inzu uku kwezi byamucanze ugasanga aviza ingorane nyinshi ku buryo ataha umutwe wamenetse ni stress wa mugore nawe ugasanga yisize yipanze neza ibintu byose yari yakeneye ko umugabo nyene bakina bugaca uravyumva uyu mugabo afise ama stress imitsi yose bikanye uravyumva ari gihe bimunanira ugasanga n'ivyo uri kuramubwira ntari karavyumva kubera we arafise ama responsibility yiwe abona yuko biriko biramunanira muri ico gihe benshi rero hari usanga wa mugabo bigiriyemwe ntabyagishoboye stress zibaye igihe kirekire none hagiyemo na diabete iravyononye zandahiro barahira zo kuvuga ati agwaye canka akomeye nzumukunda ndamuzonere umugabo agatangura kwitwa imbwa mu rugo rwiwe agatanga kugeranywa nuko avuga ati we mu bandi bagaburaje ngaho ukavuga ngo umugabo nawe uri bure uravyumva canka umugore ugasagenda araraza umugabo avuga ati yega je nta mugabo mvize nifitiye inkoko uravyumva na ni kibazo uravyumva bigaca bituma noneho wa mugore avuga ati oya swati ndaja gupfubuza hanyuma mbonye bidakunze nahone jewe ndaje ndasinyura ntahe bakunzi bari TV turabaramukije cyane kuri no munsi uri hejuru twatembereye mu apotre tumenyereye cyane adutwenza kandi atubwira ibintu bizima twagomba twibwire subira twibwire kandi nubwo abantu bawishimwe nga baramumenyereye hanyuma
ce dutangura ibiganiro byacu turabahaye kaze. murakoze cyane. Jewe ni Apotre Mbayihagaze Idole, benshi bazo gatazano ka Rehoboti, Ego. ndo Murundi Ego. w'amaraso yose. Hama ndo umukozi w'Imana, ndubatse mfise n'abana benshi Imana yampaye. Ego. No gukongera birakwiye. Turashimira Imana rero duhuje namwe, tukabashimira cyane no kubona umuduhaye umwanya. Hama abariko baratwumviriza rero mukomeze kugira partage na j'aime na commentaire kugira ngo ibiganiro byacu bishike kure. Reka rero dusaba umutumire wacu kugira ngo dusengera Imana dushobore gutangura ikiganiro cyacu. Turabahaye kaze. Nami turagushimiye, wakoze neza uhoraho nyene ingabo wari mu ijuru n'isi, watuzigama tuzigamira igihugu, tuzigamira imiryango, natwe kwacu watuzigama. None naha mwami muri kino kiganiro turagutumiye ubane natwe, byose bigende neza mu cubahiro cawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukozi w'Imana naturabashimiye cyane. Nagenda bakengurukiye. Twari twumva twifuje kuganira namwe dukoresheje ijambo ry'Imana riri mu Migani 19 ku murongo wa 14. Yego. Iryo jambo twararisomye ariko nk'abantu batonye ntari gihe tutatahura. Twasomye ko rivuga ngo urugobo n'itunga umuntu abiragwa n'abavyeyi. Yego. Ariko umugore aciye ubwenge umuragwa n'uhoraho. Yego. Twashaka mutubwire icyo mwotubwira kuri icyo kintu, kumbure mukaduha umuco mwiza twebwe abana bato b'inyuma zanyu mwakuze mbere, murashaka kugira icyo mubitubwiye ko muciye mu ijambo ry'Imana no mu mibereho ya ubuzima bwa misi yose. Mwobitubwira kwiki? Mbo ubwa mbere hoho Bibiliya ijambo ry'Imana ni kuri kuzuye umuntu atovuguruza kuko niko kuri nyako. Ego. Iryo jambo ni ryo kuri ravuga yuko urugo nitunga umuntu yobihabwa n'umuryango wiwe. Ego. Mu bisanzwe nivyo kuko nubundi umwana aratorana mu rugo kwa se canke mu matungo y'iwabo, umuryango urashobora kuguha itongo canke inzu. Hanyuma mu bisanzwe bigize urugo ni inzu nitongo n'ibintu uba ufise ngaho. Hanyuma ivyo birava mu itunga rivanye n'ibindi, babaha amafaranga, bandi bakabasigira imiduga, bandi bakabagurira ibintu bitandukanye byerekana ko umuntu ategwa naho umuntu yavukiye. Wanashaka n'umugore umuryango wumuguha akaba gahazemo ne kakande gusa w'ubwenge. Kubera mu bisanzwe umuryango wo gukwera umugeni ukamugushingira bagakagutangira inka, saka kubakira inzu karongora, mugabe ingene iby'ubwenge biba bimeze muri uwo mugore. So ntiyo biguha canke umuryango ngo biguhe. Ni ibintu bitangwa n'Imana gusa. Nico jambo ry'Imana ryavuze ati hariho iby'umuryango ushoboye ariko hariho n'irindi banga rishoborwa n'Imana gusa. Hari ikintu rero ntatahura. Ni gute umuntu ari kararondera umugore ashobora kumenya ngo uyu muntu no w'ubwenge canke ni ryari bavuze ngo urugobo n'itungo umuntu abiragwa n'abavyeyi, ariko umugore aciye ubwenge umuhabwa n'uhoraho. Ni ryari umugore ubufise womenya ko utamuhawe n'uhoraho? Ubwa mbere hoho Bibiliya tubwira ko itangura ry'ubwenge ari kubaha uhoraho. Mu kugira ngo urabe umuntu yubaha Imana, umuntu w'ubwenge urabona ko ari umuntu yubaha Imana, umugore asenga, umugore yegereza Imana, umugore ubona nyene ko ubuzima bwiwe butiyandaritse mu isi yabushize mu biganza vy'Imana. Nivyo bashobora kuvuga uti hariho n'indyarya ziri mu nzu y'Imana usanga basenga mugabo mu vy'ukuri ubuzima kwabo atari uko mukuri no mu mpwemu. Muri ico gihe cokora muri rya jambo Yesu yavuga avuga atabanje muzobamenyera ku ngeso zabo, so gusengesha menshi ahubwo murabe ingeso zabo mwumve n'intahe zabo. Muri ico gihe rero kurongora so guhubuka ngo uvuge ngo je ngo imyaka irakwiye, ngo mama yambwiye ngo ni ndongore ngo akeneye umukazana, guca ugenda uriruka ngo upfa aho yoroye umuntu, ngo nuko mubonanye igikuriro canke ubona afise akabiri keza uvuga uti yombera umugore, ugaca uvuga ngo nugupfa kuzana. Senga Imana. Kuko ubwa mbere ho abantu bagomba kumenya ubukwe bwa mbere si pastor yabushingiye, si padiri, si na musenyeri, bwashingiwe n'Imana muri Edeni. Imana niyo yashingiye ubukwe bwa mbere, ifata Adamu imuha Eva, ibaha n'amategeko y'ingene bazobana. Uravyumva? Muri ico gihe nico gituma umuntu asubira ku Mana akavuga ati Imana iyi ni projet yawe, izindi zose ni pirate, udaciye ku Mana zivyo
ugasenga Imana ukavuga uti Imana uravye umutima wanje ingene umeze, uravye ivyifuzo vyanje ingene bimeze, ukaraba ingeso zanje ingene zimeze, ukaraba intege nke zanje ingene zingana, ndagusavye ndonderera umufasha ashobora kuba uwo dukwiranye bivaye nuko ameze, kuko ivyo birashoboka. Muri ico gihe rero Imana iraheze kabona mu mitima y'abakobwa bose bari mw'isi canke bakwegereye, ikavuga ati uyu uwo muhuzana naka yomubera umufasha, kuko ingeso naka afise n'izu yafise intege nkafise n'inkomezo yafise bihuye urugo rwoba neza. Muri ico gihe usenga Imana, kuko mu mutima w'umuntu so ntiyohabona, nyoko ntiyohabona, nyogosenge ntiyohabona, nawe ntiwohabona. Nico gituma benshi bakubwira ngo naramwitegereje ndamwihweza twaraganiriye, mugabo ivyo mwavuganye hari abantu benshi bashingira uruko rwabo ku binyoma. Umuntu akaguhenda ko ari isugi atarigera amenye umugabo, nawe amaze gusasura mu bitande 1300 canke na 4 mu bagabo batandukanye barebare bagufi yabo buhanza n'imbi n'abipfupfu n'ishyano ryose, umugabo ntavyuzi. Kuko mu bisango jambo ry'Imana akubwira ngo hariho inzira zitamenyekana. Mu nzira zitamenyekana rero Imana yagisize mu gitabo c'imigani ngo n'umusore avuye hejuru y'inkumi utamufatiyeho ntiwomenya ngo uyu muntu ngo hari vyabaye. Nico kimwe yavuze ati ni nk'inzoka yaciye kwibuye, utayibonye kirikira cya kwibuye nijye buyobozi ukagicara ko ntiwopfa ubonye uti inzoka yaciye aha. Ati iyi ni inzira n'ubwato hejuru y'amazi, none utabonye bukirengana uvuga utahano haci ubwato. Nico gituma rero kubera uburyarya n'ubugunge Satani yasize mu bantu, kugira ngo wirinde kugwa umutego w'ikinyoma, senga Imana, kuko Imana nta uyibesha, nta n'uyibeshera. Imana iravuga ati uyu muntu aya maborogo yiwe n'ayamarira y'ukurondera umuntu w'umufasha bakwiranye yo mutunganiriza, kugira uko umuntu w'umugore mu bisanzwe burya kwiye kuza nka kizimya mwoto mu mutima w'umuriro, umutima w'umugabo. Urumva ni wa wundi nyene akugumiza kuri nivo y'ubuzima, ahandi uzanye ikintu c'icihebe ni ngorane. Rero nico gituma navuga yuko ibikenewe byose byo kubaka urugo, ibikenewe byose byo kuronka ubutunzi, umuryango ashobora kubitanga, mugabo ivyo kukugenera cyo kurabira umugore w'ubwenge muzokubakana nibanga rifiswe n'uhoraho. Murakoze cyane. Hari ijambo mutubwiye ngo umuntu arasenga Imana, ni by'ukuri turazi ko Imana ishoboye byose, ariko abantu bose ntitwabahawe ingabire zo kugira ngo dusenze Imana cyo twumva ijwi ryayo ngo tubwire ngo ndaguhaye naka. None iyo umuntu asenze Imana ikimubwira ngo ndaguhaye witwa naka ameze uko, iyo itavuze naho bica bigenda gute? Umenya gute by'ukuri? Shaka kumenya umenya gute by'ukuri yuko wa wundi aje mu nzira yawe, kuko hari igihe umutima uraba ugasanga umenga wiyumvise mwobeshe, birashoboka kujya ukamenga wogenda ukamenga wotisha, womenya gute by'ukuri kavuye ku Mana. Mu bisanzwe umutima urasubira ubwenge umuntu, amaso arashobora kunesha kugomba guhata umutima, n'amatwi agahata umutima ati uyu muntu numvise tujambo twiza mbwira niwe nshaka. Mugabo ugasanga utwo tujambo zo kutubwira inkumi nka 10 na zingahe ni twatundi nyene, ni poeme yaborotsa avugira imbere y'umukobwa wese bahuye. Nawe kubera mu bisanzwe ko umugore aremye ibarabara ryinjira umutima wiwe rica mu matwi, niho umushikira neza. Umugore wari we wese agomba buri umukecuru yaguye injebejebe, urabyumva ugende umubwire ko ari mome uti ubwiza bwawe ubu ni hatari ko ndakubona. Urumva arabibona no mu kirori ko atari byo, umugabo ako kajambo karamuryohera kumva umubwiye neza kanagukunda cyane. Niko abagore bameze, urabyumva. Rero hari isi yaramaze guforoma no gutraininga abagabo mwe nabo bariho, ashobora kugenda ari umuntu w'umunuranuzi w'igitsina ahantu, uwo muntu rava afise izo nguvu canke uko kuntu ashobora kuba afise ujambo dutwara mu kayombekera abagore batari bake bakunda kumva utujambo tubahimbara. Rero iyo umutima wawe uri mw'Imana, kuko hari umutima w'umuntu wuzuye ibibumbagumba, hari umutima w'umuntu ufise ama emotion. Mu gihe urufise umutima w'umuntu nyene yuzuyemo inzira zigorose z'Imana, nubwo hoza uburyarya n'amajambo meza
umutima uragira ati attention, aho hantu no harimo amajambo meza, inyuma yaho hari ngorane, kuko na Satani mu kuza ntaza yasamye n'ibihembe n'isura iteye ubwoba, akenshi aza mu gasura keza, aguhenda ayicisha muga yamara gushira mu biganza haguhonda byiza rero no gusenga. Hanyuma nubwo umutima ukubwira uti ego subira imbere y'Imana, uti Dawidi yabigize neza, yaje imbere y'Imana akavuga ati Imana ndabizi, umutima wanjye uribesha gusumba ibindi byose uransuka, wundabira uwusuzumire yuko inzira zirimo koko zigororotse. Senga Imana, ntimurambigwe kurongora nta competition irimwo, kurongorwa nta mahiganwa abantu barimwo. Umuntu aje kuvuga ngo je nsigaye je nyene mu twiganye mu twungana raba ni jeje nyene, ngo usanga uvuvudikira uruntu rwose ruzango n'igihuhusi, ejo mu gitondo kasinya kontra yuko bana ubuzima bwose, naho usinya kontra y'agahinda, usinya kontra y'umubabaro, usinya kontra y'intuntu, usinya kontra y'amarira mu buzima buri imbere yawe. Rero urugo kugira umenye umugore w'ubwenge atangwa n'Imana, senga Imana irabafise. Murakoze cyane. Maratubwiye yuko iyo umuntu ariko arasinya kontra abasinye kontra y'ubuzima bwose, ariko ushobora gusinya kontra y'agahinda canke y'amarira kubwo amahitamwe mabi wagize. Byumvikana ico gihe bimaze guhinduka amarira, Imana ntiyari yabishize mu kuboko. Imana ntabigaragarisha ikibi, ivyo Imana ashyize mu kuboko bari vyiza. Vyiza. None igihe ibintu Imana itabishizemo mu kuboko ukagirirwa amahirwe meza ukabimenya, urashobora kubisambura hanyuma kubaka ibindi bishasha. Hariho abantu banamenya yuko umuntu bubakanya afise ingeso mbi, mugabo kubera bwa bujambo yamuhendeje na wa mutima wuzuye ibigumbagumba no kugomba kurongorwa cyangwa kurongora n'ingoga, akakubwira ngo ntacyo bitwaye, ngo je nzomusengera azohinduka. Uzazohinduka ryari? Uzohinduka ryari? Ni washika agashika guca amaboko naho ahaguhonda ahugira oya. None ingeso zonde sito zihindura uyundi muntu. Mu bisanzwe Bibiliya tubwira yuko umugabo arashobora guhindurwa n'ingeso nziza z'umugore. Nukuri. Ivyo biranditse muri Petero. Uravyumva? Cyo gituma yavuze ati hari hagaze mu byo gushatsa. N'iryo jambo ryazananye. Yavuga ati Imana yavuga ati mwabagore gushaza kwanyu ntigufatire ku gutsiba imishatsi, ntigufatire ku kwisiga amavuta n'utundi tuntu tw'utugenegene impuzu zigererenza amabara n'ibindi. Ahubwo gushaza kwanyu kugaragarire mu ngeso nziza, kuko izo ngeso nziza zishobora kuzoresha umugabo bakanahinduka nubwo yari ameze nabi, agahindurwa n'ingeso zawe. Ivyo wari uvuze rero birashoboka yuko ingeso nziza zishobora guhindura izundi. Mugabo hari igihuza n'umuntu ari violent, ukazogera kumuhindura waramaze gupfa nabi, yarakwishe nabi, amenyo mu kanwa yakumazemwo, imibanga arayivunaguye. Mugabo Imana kumbure hari igihe gende kugirira ubuntu, kawugirira ikigongo kavuga ati ndavye amarira y'umugore, ndavye agahinda k'uyu mugabo, ko atakundi yabigize akaza kuririra jewe, reka ndabisho nshobora. Mugabo yibuke yuko n'imbere y'Imana ari abantu bakahebwe. Nico gituma benshi iyo uvuze uti Imana mpindurira umugabo, usanga rimwe na rimwe Imana mu kwishura iramwica, ugasigara umugore wa Kristo uko niyo mugabo wapfakaze. Ugasigara umugabo umugore wa Kristo uko niyo mugabo wapfakaze. Murakaze cyane. None hanyuma uko kuntu muvuze yuko ngo ego nivyo irashobora kumuhindura, mugabo ikamuhindura wararushe. Yego. Kamuhindura wararushe. Hari ibindi bintu navyo tumenyereye muri kino gihe, umuntu abantu bashobora gusenga Imana kubera tangabire zose z'ubuhanuzi abafise, hakaza umuhanuzi akamubwira ngo Imana irambwiye izoguha umugore uyu n'uyu, yo ujya nyene ne uzotwara. Murapfuye. Hanyuma wamushikana ukaza ubona nyene bya bintu nyene birahindutse. Byukuri iyo washitse ugahindurwa nkuko, urabona ko hari igihe ubureha cyagenda hagaragara ama divorce menshi, ugasanga abantu bariko baratandukana. Mbega uwo muntu iyo yahenzwe nkuko, hanyuma ubwenge mu nyuma ubwenge bukicurura akabimenya, iyo divorce ikaba tugerageje kuraba cyangwa se uko mwe mwakiriye ijambo ry'Imana, biremewe ko umuntu ashobora kwivuguruza akarondera uyundi mugore yasenze Imana ikawumuha uyundi wa wundi kamwigizayo? Bibiliya ivuga yuko ku bantu batubaha Imana
kwahukana biremewe mugabo ikavuga ati ndanka kwahukana kubagararije ni sawa. Hanyuma umviriza rero abantu bapfiriye mu buvugishwa bw'ibinyoma. Ubuvugishwa bw'ibinyoma kuvyerekeye abagabo n'abagore mw'abantu muri ko muratwumviriza mugende mwambaye ibirato bipfunze neza haranyerera haragoye nukuri kuko no musi ubwo n'uburero no guhanzi neza tutari kuri kamera ahubwo ntigenda urabe naka ingene byagenze yamuvugishijwe kuko nyene uravyumva. Ubu hari iteka mitwe yitwa ko rijye ubuvugishwa buva ku Mana mugabo binyegeje inyuma y'ivy'Imana atari ivy'Imana. Uno musi hari abantu b'abakomisiyoneri bahindutse abavugisha uravyumva. Agakomisiona ubugeni aho bigeze uno musi hageze naho batandukanye umugabo n'umugore bavyaranye kabisha gatatu bakumvisha umuntu yuko uwo mugore afise atari uwiwe atari uw'isezerano kubera bwa bupfu bwo kudasenga. Navuga rero iyo umuntu asenga agasengera mu kwino mu mpemu agasoma ijambo ry'Imana nta buvugishwa bw'ibinyoma bushobora kuza ngo bugutware kuko ubuvugishwa bwose buje butandukanye n'ijambo ry'Imana n'iryo Bibiliya umenya ko butavuye ku Mana. Mugabo mu gihe wamenyereye uko bagusengera ukagenda mu kigari gusa ngo hari mudu ngo urumva ngo hari hameze neza ngo ubushobozi burya baraburema uravyumva. Umuntu no kure yamaze kubona yuko wewe ubwonko bwawe yamaze kubukoropa akabufata mu higanza gutya kugeza aho abantu no muzi abavugishwa basigaye babwira ati Imana yavuze ngo no muzi ntujya ku kazi ngo uzoja ku kazi mvuye masengesho ngiye kukubariza ibyawe ugasanga umuntu aremeye. Urumva agacamenya ati umuntu icyo mvuze namaze kumufata neza ntagishobora kugihakana acemera nkuko ari Imana ivuze nyene aho muhagabire. Urumva rero abakobwa bamwe abakobwa b'ivyigenze bibiteka mutwe agenda karaba ati joriji canke naka urabona aravize imodoka ubona umusore sivyo kandi twumvise umenga aherutse no kugura inzu aravize inzu n'amafaranga kuri konte arayafise aha muhantegerere neza uravyumva kandi ava no muri famiye itunze arafise ibintu kame mubona yuko yotorana iwabo. Wa mukobwa agaca agenda karaba ati mbega numutwara gute nubwo ntamukunda kuko je ngomba kwinjira muri burya butunzi afise uravyumva kubera yateguye ko niyamara gushikayo akamara indwi imwe canke amezi abiri yagiye no kurongorwa yamaze gutegura divorce ingene zoba. Urumva yavuye muhiri wabo abizi ko atamugabo agiye kwahukana aho rero abagomba iki abagomba ryateko rivuga yuko iyo umuntu mwabiranye biciye mu mategeko mukavana ubutunzi murabugabura. Agaca agenda agatekinika rero wamuvugishwa y'ibinyoma akavuga ati ko nakasengera iwawe kandi akwemera ayawe ngaya. Hanyuma bijya bintu urabona avize imodoka zibiri nzotwara imwe nijya nzu nije nzoyisigana kuko kenshi hatsinda abagore uravyumva. Hanyuma n'amafaranga ari kuri konte burya afise miliyoni zingana kunuku naziperereje wewe ni byakunda akantu kawe karahari avance ngiye uravyumva. Umuntu akahuma akabibuntu wimbwa akaje imbere ishengera akabesha agahamagara umuntu ngo Imana irantumye kuri we ngo wewe ari umukobwa yaguteguriye Imana iguhaye ubukwe ukaza wumva noneho n'inzumbeti ziravuze mu ishengera ati amene mukozi w'Imana sema semiki ariko araroga gusa azendekeranye. Wa muntu rero kubera intege nke ugasanga yemeye babahuje n'uyo mukobwa mugo mukobwa n'umubandi ni igitezi cya Gatarina cinjiye kije cyateguye ati ntevyeyo kuzo ukweze kumwe washikayo ibirori biraheze byo kuwa gatandatu urabona ntibikinagoranye baranabesha ngo baratwikuruye bagaje batwikurura aho nyene kandi bitigeze bikorwa uravyumva. Kuwa Mungu induru zikaziratangwe ukumenya nyuma y'iminsi ibiri ngo bagwanye pare na marere kumbe ni plan yateguye ko ashika munaniza muri byose kuburyo acija gusaba yuko batandukanye mu tungana yamara kubishikako bimwe yaronda agaca biroga ya modoka n'imbuvize zibiratwara imwe inzu nayo ari imwe
arakubwira ati nta ngorane yaranteye inda vizinda kandi iyo nda yayiguteze kubera iki avuga ati inda niyo izotuma ntwara iyi nzu niyo umwana hari n'igihe niyo nzu usanga atari nagwawe urabyumva ugasanga rero ibintu bimeze gutyo mu gihe bizeye ibyo bavugishwa ibinyoma bantu b'Imana muri ko muranyumva je imbere y'Imana mukubita amavi haze muhatebe mwisengere mureke gutanga ibiraka by'uko abantu babasengera kuko hari abantu bicaye ngaha baza ati nakaransengera ku kwezi nzomuhemba nzomubwira ibi n'ibi iby'Imana kugeza aho abantu batuma ati genda ku musozi umbarize Imana ibi n'ibi we nta mavu ufise nta muntu uvize uje woja kuntuma ngo nje kuvuga ingorane zawe imbere y'Imana Yesu kumusonga uri muri wewe ujya jewe nije ndawuze gusumba wewe nico gituma je n'abampamagara abantu rero gusengerwa ni vyiza ariko mwige cyane kwisengera nokuri ni wasengera amakuru no mu mpwemu ukaba wuzuye mpwemu yera nta mavugishwa y'ibinyoma azoguhenda bagutamikishano agita imfungurwa z'Imana ntibikunda murakoze iki kintu cyo kwahukana iki kintu mutubwiye ko cyukuntu umuntu ubuhanuzi bushobora kuza umuntu bakabana n'umuntu hanyuma ari tekinike bakoze mu nyuma bakahukana nivyo twiko turabona mu ngo nyinshi aho umugabo n'umugore ushobora gusanga bashwanye bapfuye telefone kumbura ama message amusanganye atari no kubera gusambana cyangwa se bagapfa ibindi umugabo ugasanga no kugwana baragwanye imipanga yabayemwo ariko ugasanga wa muntu ariko aratemagurwa impanga cyangwa ariko arakubitwa ariko aragira iki hari abamuhanura bakamubwira ati te nagumayo gira ukuntu ubundi nawe akamubwira baye mbega uwo muntu yavuye mu ugo rugo abavyemerewe canke ntavyemerewe ubwa mbere hoho nivyo Bibiliya iravuga yuko umugore afashwa asambana bamuha icete cyo kumusezerera agataha umugabo Bibiliya ntigaruka ngo ikureho imbabazi umubabariye nta cyaha ubukoze rero mu bisanzwe ugiye kuraba nk'uko bivuze abariko barahukana uwo munsi bose ntibapfuye ubusambanyi ibyo bariko barapfa ni byinshi hariho abapfa byerekeye gusesagura ubutunzi bw'umuryango aho abapfa amasaha yo gutaha ugasanga wazanye umugore niwe ataha saa 8 z'ijoro urumva ntumugera ntakeneye ko umukontorora mu kintu na kimwe aho ugasanga abandi bariko bapfa ibyerekeye kwambara inyambaro umugabo urumva ahatwa kugura impuzu zigezweho minsi yose nawe ugasanga n'uburyo ugasanga ntabwo afise cyane nubwo afise ugasanga afise yindi migambi yo gukorera urugo mugabo umugore kora wa mwina wa bya bindi agomba kugurirwa ugasanga avuze ngo ndigiriye hanyuma hari n'abapfa amakode yo muri telefone ugasanga umwe afise kode yindi cyangwa ugasanga umunsi umwe yayikuyemwo asanzwe kandi ka message kuwundi muntu yasanga ugasanga n'umugabo hoho yakubwiye ati uri mwiza uri ntore yewe gaye ugasanga ingora zirabaye mutagwanye ikaba impamvu yuko imiryango ihuru akavuga ati jewe uyu mugore aranciyemwo ndabona afise abandi bahabara